Mwiriwe neza kaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 2025 nzero mwaka wa 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Imwaro n'Igitega aho ibipimo vyo kuri degrés Celsius 13. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu bice vya Ruyigi, Rutana, Makamba na Bururi. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hiteze ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike. Nayo hazoba hashushe gusumba handi ni i Bujumbura no mu Cibitoke aho ibipimo vyo kuri degrés Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Amakuru atekanye kiremwe mwategura n'ingwejebu agarukiye hano makoye cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira nije ndiko ndabashikiriza naho ubutaha.